ubwambere mboneho nanje akaryo ko gushimira cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaronkeje akaryo abene igihugu kugira ngo baze baraganira babaza urwego nshingwe bikorwa rwa leta ibibazo sugukera vyahora. Ivyo nivyo gushimira uhoraho ni intambwe nini cyane igihugu kigezeko. Hanyuma ku kibazo mwatubajije ciki kijanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba cyane mu gisagara ca Bujumbura, muvuga muti mu misi heze umuyobozi mukuru yavuze ko mu ndwi zibiri umuyaga nkuba uzoba wabonetse atakibazo kizoba gihari. Bwa mbere nagira menyeshe abene igihugu ko cikagurika ry'umuyaga nkuba riva ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ni umuyaga nkuba ubuhari bitewe n'abawukeneye uko bangana, ugasanga umuyaga nkuba ni muke. Hama iyindi mvo ya kabiri ni ugusaza kw'imihora ijana umuyaga nkuba ku bene igihugu canke ku banywanyi dufise. Hanyuma ivyerekeye by'umuyaga nkuba tuvuga ko wari muke uravye abawukeneye, nomenyesha abanywanyi yuko umuyaga nkuba twariko turarondera, hari benshi bari bazi yuko tumaze kuronka umuyaga nkuba wa Rusumo Force umaze kwinjira mu mihora dufise. Umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Kabuye 16 Kaburanwa 16 ko nawo twaba tuwufise. Hanyuma tukaba dufise kandi n'undi muyaga nkuba wo tuvuga ko wo wiyongereyeho kandi uri kurakora, umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Ruzibazi. Uko imeze nuko nivyo mu minsi heze urugomero rwa Rusumo Force imwe iduhereza umuyaga nkuba ibihugu bitatu, igihugu cyacu Burundi, igihugu ca Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa vyasa nk'ivyaheze, baratwizeza baraheza bashira umuyaga nkuba mu mihora kugira ngo tugabure uwo muyaga nkuba. Ariko rero nkuko bisanzwe bimeze ivy'ubuhinga ntabwo bisezerana, byarahavuye birononekara kandi n'urugomero rwari rushasha niko bimeze, kuko iyo urugomero rukozwe n'ibiburi rugira amezi ashika nk'atandatu kugira ubone neza ko utuntu twatosowe umuyaga nkuba umeze neza ushikira abanywanyi. Siko byagenze, nuko byarasubiye kandi birononekara. Mugabo ubu turiko turavugana, twavuganye nabo nuko ibikoresho byaravuye mu Budagi aho byakorewe, bariko barabikora ku buryo muri iyi ndwi itangura dushobora kuba twaronse urugomero rumwe, kuko muri urya rugomero hari amamashini atatu. Imashini ya mbere zoshobora yishiramwo, hama batesti ya kabiri nayo bayishiremo, n'iya gatatu byumvikana bari ku kivi. Ico gihe bizodufasha kongereza umuriro dusanzwe dufise muri uwo muriro kugira ngo abanywanyi bacu boroherwe icikagurika rigire gute rigabanuke. Hanyuma wa Kaburanwa 16 nawe uri kurakorwa kandi usa nkuko warangiye. Nomenyesha abene igihugu ko n'urugomero ruzoduha megawate zingana na 20. Mugabo ubu turiko turavugana bari ku kivi ku buryo banyijeje yuko muri iyi ndwi turimwe turi kuwa gatanu uyu munsi ko hashobora kwinjira muri iyi ndwi mpera y'iyi ndwi megawate zishika 10. Murumva ziramutse zijizo zizodufasha gute kugira ryacikagurika rigabanuke, kuko uwo dufise duhereza amakartier dusanzwe dufise no mu ntara ruguru, tugenda turaja imbu kugira twese turonke. Kuri iyo mvo turizeye neza ko uku kwezi turimwo bishobora kuja mu ngiro, hanyuma tukaronka umuyaga nkuba umeze neza, ishikagurika rikagira gute rikagabanuka. Nivyo nababwiye kandi ko hari yindi mpamvu ituma haba icikagurika, ko ari ugusaza kw'imihora, na cane cane uyu muhora iki gisagara ca Bujumbura. Nobabwira ko insinga ziduhereza
mu banywanyi umuriro zica mu kuzimu. Izo rero zakozwe mu 1960 na kangahe. Murumva ko gushika uyu munsi ni ngombwa ko biba byarashaje. Ariko rero turafise umwizero mwiza cyane ko twararonkeje amafaranga kandi ivyigwa byarakoze byo kugira ngo tugire gute dusubiremo uwo muhora. Nyakubahwa Mushikiranganje, hamaze igihe kinini hatangwa umwizero mbere n'abarongoye jizo bakumatanga umwizero. Umwizero twakwizera ko ari ntabanduka canke naho nyene hacari ukekeranye. No mwizero ntabanduka ko nabwiye ko hariyo n'ibimenyetso biboneka. Mu nama Shikiranganje twaremeje amafaranga agiye kuja muri ico gisata. Amafaranga atari make azuza gufasha uwo muhora kugira ngo dushireho umuhora mushasha, kongere kandi twagure n'abandi batafise umuyaga nkuba bawuronke. Bizoca bifasha kandi no gufasha umuhora uva ku rwego rugaca mu Kayanza, Ingozi, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Rutana, uzunguruka kugira ngo dushireho umuhora ukomeye abenegihugu baronke amatara atakibazo gihari. Aho turafise umwizero ko ivyo bigiye gukorwa ko amafaranga yabonetse. Hanyuma ivyo bikorwa byo kunagura iyo mihora ishaje, umuntu yo kwizera ko bizotangura ryari, kuko nubundi naho biba muyaga guma boshika iyo mihora idashobora kuwakira, tubona kiguma ari kibazo. Ivyo bikorwa byibanze byo naguruye mihora bizoba ryari? Ubu turiko turavugana, twamaze gushiraho ishire hamwe rizoza gukontorora, ishire hamwe rizokora uwo muhora, rizosubiramo uwo muhora. Iryo rero twaratunganije kugira rijeho iryo shira hamwe, baruguruye ya ma envelope kugira turonke iryo shira hamwe rizoza mission de contrôle. Hanyuma ikidufasha gushiraho gutora ishira hamwe rizogira gute, rizohiganwa n'ayandi, rizoza gusubiramo uwo muhora. Hanyuma nabwiye ko amafaranga yabonetse, turibaza neza ko mu minsi ya vuba nivyo bizofata kanya, kuko ni soko tuzocisha mu bantu bazohiganwa, hanyuma duhereze ubishoboye bikore. Mugabo ikindi cizere dufise nuko imihora ishaje ikunda gukora nabi cyane mu gihe c'imvura, kuko mu gihe c'imvura umuriro ujamwo birashuha hama bigaturika. Ubwo usanga tugiye kugira gute guhigaho vyononekariye, tugaca dusubiramwo uwo muhora wononekaye. Muri iki gihe cici rero ubu byo bizogabanuka ibyo gucikagurika. Hanyuma ndizeye neza yuko tumaze gushira ibyo shira hamwe rizokora uwo muhora, nta nkeka ico kibazo tuzogisezerera. Igikuru ni intango, hanyuma tuyitanguye ndizeye neza ko abenegihugu bazoronka umuyaga nkuba atakibazo. Kira noneho ko na ya zangomero turiko turakora ziba zimaze kuduha umuyaga nkuba, tuzoheza tugahereza abenegihugu tutarinze kuza turaca duhereza iyindi quartier mu masaha runaka, duca duhereza abandi. Aho turafise umwizero ko abenegihugu bagiye kuronka umuyaga nkuba umeze neza. Hanyuma nabaje kandi ikindi kibazo ko mu minsi heze hagiyeho societe twita Sopebu kugira ngo ize gutunganya ivyerekeye itangwa ry'igitoro. Muti ko hakibonekeza ikena ry'igitoro, none Sopebu yo bitari kirakora vyo bimeze gute? Ubwa mbere nivyo iryo shira hamwe ryagiye kugira ngo rize gufasha igihe ivyo vyakorwa n'ishira hamwe Regideso risanzwe rifise imirimo myinshi y'abenegihugu babwiza gukorera abenegihugu. Byabaye ngombwa ko hafatwa ingingo gushiraho societe nshasha atakindi kiraje ishinga atari guhiga ukuntu igitoro coboneka ku benegihugu, kinabonetse kiyitange neza atawanja wangura. Iryo shira hamwe rero riri ku kivi, mugabo bigahura nk'uko mwabivuze hibonekeza ibura ry'igitoro. Ico twomenya tukamenyesha n'abenegihugu nuko ibura ry'igitoro nivyo bishobora kuba uyu munsi biko biraba biboneka cyane, mugabo kuva na kera byaraboneka. Mu 2019 gusubira inyuma ivyo byaraba. Ariko tumenye ko tugiye tukaraba amafaranga dukoresha kugira ngo turangure
ico gitoro n'amafaranga mvamakungu. Ikindi twomenya mumenye ko twigeze gufatirwa ibihano by'agasakisaki guhera 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mvamakungu aza gufasha budget y'igihugu. Ayo mafaranga igihe yaza gahura n'amafaranga mvamakungu kuvyo dushora hanze bigaca biza gusahiriza gufasha ku bikorwa abene igihugu bifuza n'ibikorwa bya leta nko kugura amamashine ibintu dukeneye nkenerwa mu gihugu cyacu Burundi. Ariko siko byagenze. Mwumve ko hari igice kinini cy'amafaranga yagiye atigeze agira gute aboneka budget national. Uyu munsi leta ikoresha budget y'igihugu ata amafaranga mvamakungu ahari. Ikindi naco tumenye neza yuko abene igihugu kuva 2020 gushika uyu munsi miduga yiyongeye ni miduga myinshi cyane. Ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane vyiyongereye, ariko kandi bigaragara ko umwimbo atari ko wiyongereye kugira dushore hanze bituzaniye amafaranga mvamakungu. Nobabwira ko mu minsi yahera twashobora kuranguza igitoro amafaranga ngana ni miliyoni 15 z'amadolari, ariko umunsi turi hejuru miliyoni 30 z'amadolari mu vyumve namwe. Nubwo biruko rero leta ntacidakora kugira ngo ifashe abene igihugu baronke igitoro. Igitoro kiraboneka nubwo kiza gisanga bakinyotewe ari benshi cyane. Uburesotebe Sopebu irikirakora ku buryo ikibonetse cyose igerageza ikakigaburira abene igihugu kugira bakironke. Nabo dutumye hanze kugira bakizane siko bashoka bakizana ubwo nyene ngo batuzane izo miliyoni dukeneye. Usanga batuzanira gikeke nk'ubu tuvugana hari amakamyo 30 ariko araza. Nkayo makamyo ashitse asanga tunyotewe. Ugaca usanga twese umwe wese umenga arikunda ashaka ngo tumwuzurize imodoka agende. Ubundi twari dukwiye gusangira kuri ivyo bike dufise. Nitwagira umutima wo gusangira ndibaza neza ko ivy'igitoro buhoro bizogabanuka. Hanyuma ariko nyakubahwa mushikiranganje ico coco kiza gitangwa mu muco bigenda gute ko igitoro kibura ku mastation ariko umuntu agiye akumva ngo bariko baragugura icamagendo bigenda gute? Igitoro kije misanzu gitangwa ku muco kuko ni nayo mpanuro twahaye iki kigo gishasha yuko gihereza abantu biciye mu muco. Ico kibicambere cya kabiri ko abunguruza abantu bajo baronka ubwa mbere, abunguruza abantu baronka ubwa mbere. Rero dufise imico yuko iyo abantu bamaze gushira mu mitima yuko igitoro cabaye gike usanga bakironkisha amagendo. Nivyo turiko turagwana navyo dufashijwe n'inzego zitandukanye kugira izo nzira z'abo bantu bonona ubutunzi bw'igihugu tubahagarike, kandi biriko birakogwa byinshi muramubibona mu mbonesha kure abo dufata. Nibaza ndamenyeshije neza ko ndabwiza ukuri ko ico kigo gikora neza ku muco gihereza abantu uko basavye kwakira igitoro bagishirire ku ma station. Hanyuma dufatanyije n'abajeje umutekano intwaro hagati mu gihugu cyagegeza gukora kugira ngo turabe neza ko ama station yogira gute yotanga igitoro neza nubwo hari agahaze aho ushobora gusanga igitoro koko kiri mu makarti. Nivyo turiko turakora kugira turabe neza ko ivyo bintu twobica mu gihugu cyacu Burundi. Hanyuma ikindi kibazo twabajijwe hari watubajije ati umenyesha makuru Merance Maniragaba avuga ati haraheruka gutunganywa ibwirizwa rigenga iby'ubutare mu gihugu. Ati mbega umwimbu uva mu butare woba ungana gute? Nagira ndamubwira yuko nivyo byaragaragaye yuko aho hambere umwimbu waboneka mu butare wari umwimbu muke cyane, byanatumye koko hasubirwamo iryo bwirizwa. Ibwirizwa ryaragiyeho, hanyuma hariyo n'andi mategeko mperekeza y'iryo bwirizwa. Rimwe ryaragiyeho, irindi naryo mu minsi ya vuba rigira rijeho ko twarirungitseho baritosora rigende, hanyuma iryo tegeko rize gufasha kugira ngo dutunganye neza cyane igice gisata.
nayo mpamvu mwumvise ko hari n'amasosiyete yari yarahagaritswe turiko turiga kugira turabe ko hoboneka koko umwimbu ushimishije uza kugira ngo ubwire co uramira abenegihugu. Ubu novuga yuko bari mu kivi, amakoperative ariko arakora mugabo ya masosiyete manini ntaratangura, turiko turumvikana kugira ngo twumvikane ku nyungu ziboneka z'igihugu nabo bakagira inyungu batwaye, mugabo ntihaboneke ko hari ukuzimbana ngo bazime igihugu. Nivyo turimo, ivyo kumbure nivyagenda neza umwimbu uzoboneka neza ko ubonetse mu vyerekeye ivy'ubutare. Hama twongera kandi tumenyesha ko n'abene igihugu bakora amakoperative ko ubu nabo mu minsi ya vuba barumvise neza yuko n'ivyo bahora basaba yuko bagabanyiriza ayo botanga ku gihugu twagabanyije, twizera ko nabo bagiye gukora amaturabe ko umwimbu wisononora ukaboneka gusumba, hanyuma tukaza tubona ahubwo impamvu iryo bwirizwa icatumye turisubiramo niyo gisoza kiboneka neza ko umwimbu ico gihe uzoba uri kuraboneka cyane mu gihugu. Murakoze mu